John Hoze ndumukomediye ko kuri channel ya ASE TV haraciye igihe bampagaritse baguhagarikije hari igihe aciye kingana gute ikintu c'imyaka 3 imyaka 3 uhagarikijwe muri ASE TV bigenze gute bafatiye ukuntu byagenze bivanye nuko twavuganye dutanga gukora akazi ka comedy ibikorwa bitanga kugenda neza kwanza ava inkuru Imana isubira inyuma burya Andi kuko yari jera niwe yashika kwa boss je twaravuganye na boss tumaze guhana amasezerano twavugana na boss kuri video call hariho na kamera barungitse yari muri ekivara miliyoni 30 tumaze kuvugana kira kintu cyose turavona barambwira ati wewe tugiye gukora twubake izina ryawe mugabo bajya abandi bari inyuma ego muzoguma mukorana mugabo tukoma twubake izina ry'iwawe amasezerano cyatumye ahagarikwa twarakoze dutangwa hageze aho duhembwa vraiment amafaranga uko twe twavuganye bwa mbere barayahemba fresh barayahemba kandi nabo turi kumwe muri club yiwanje bagashikirwa bakavuga ati agahembo ni oji ibintu biriko biragenda neza kandi twumvikanye yuko muri ukwije ka imwe enka imwe views twe twemeranye yuko acha duha idolari 50 kuri enka yagwa $50 yara yaba hano tugitangura yara yado kabisa naho nubogenda kuraba mu byo twe dukorana ubu hari zigeze muri kaseti kawiti zo comedy ziwanyu nyene none boss bakibimubwira wewe boss ndamaze kukimusigura ambwiye ati nta vyishi amasezerano twahanye urayazi warayarenzeko kandi amahera nakoresha narungitse nta nyungu narose bisigura yuko amahera yararungikwa mugabo Andi haraye mutaronka namusaba n'amafaranga jiwe harageze aho ivyiwanje byose bihomba Andi wenyine uzushaka umubazemo hoyo umubaze ndamaze ati parfait ibyiwe bimeze gute narifise isaro kandi yarahombye kubwiwe arabizi narifise restaurant yarahombye kubwiwe arabizi mama we asha umuntu kwebasha Andi vraiment me haravuze guhomba narage navuga ati Andi yamaze kunkura ku kazi ati Andi da bintu nononye kubgawe era amafaranga akoreshe basi mpa n'umutahe kugira simfire mu bana yaciye gusubwira Andi yampaye 200,000 uwo mutahe yaguhaye yaciye maboko yiwanje yaciye amafaranga maboko y'umugore. Bonjour la famille, nizere ko mumeze neza bivana mu mwerere ndabaramukije cyane ndayifuriza amahoro migisha mu miryango yanyu nguko bitegezwa kumera. Let me say thanks to Papa God kinyamakuru ni Step Media kuri microphone kokskila ikikagasoro kishime kikagaskazwe n'Imana nguko mubizi kuri behind camera muramuzi wamaduha amasana ameze neza ni Shadrack Obameyang ni muramuzi amasana muraza kuyabona ingana za kuzasa neza. So guys, ladies and gentlemen, today ndahanundi ndacari mu Kayanza nyene nyamvuye gukoresha ikiganiro muzobabona baba mama batamba cambuga tifo kenje kwimosha bambye ngo sarabi mu mutwe mugare narondeye mu coiffeur international banga nayo numwe nguyu nga muraza kumuha amanota kuko afaza kumwa siko abantu muko muradukurikirana gusa ikintu ndakubwira abanzugire subscribe wajugira subscribe cugira na share ucugira na comment kwa kundi comment bibasaba wongera unagipartage muri bwa bumwe reka tubanze kwa tuyagena coiffeur bimeze gute fresh bro legend bankunda ku bwinshi rero kangirira ko afite abaho bazova bakwitwara we kwanza kugira winjire ngaha winjiye atabyo wumvise cyangwa atamuntu we yaraguhaye je nako ndarengana mu numwe cyambwira ngo sana bi mu mutwe cyambuga tifuke ndondere umukofe international nibaze yuko nta kibazo kandi nta ngora nibaze yuko very good nizere yuko ushobora kubegwa kandi ibintu bigede neza ndavyizera mwumvise ko twijeje neza yuko atatupiga coiffure bien sasa coiffure ikofe ubona yombera yo ari coiffure amayirangana aha ndavye bivaye ni coiffure imwesho nako ngaha ntuduza cyane ititwa ko ari patura urabona ko utaduza cyane ku mazina rero mu bamita bana ku mazina nakazina gasanzwe man je ntwa parfait witwa parfait yeah dodora canke yandi nta byinshi mugabo byinshi twaza kubiganira abashima kudukurikirana byinshi barabimenya n'izina ry'iwanje kanuni n'agasunuzo ndagashirako acha twendeka tufaye kazi tangura rero nkore uko bita ibikoresho bagira abantu bite sasa coiffe ebana ikagasore kishima. Ladies and gentlemen, nakuja kujipiga coiffe
yes nguyu sasa mnamuona hapa ni Parfait aka Kimyozi. Abantu benshi mwumvise Kimyozi mushobora kumva ko ari nko mugitutsi oya zigitutsi niryo zina ry'umukwaferi mu Kirundi. Abantu benshi mukunze kuvuga kwaferi wapi babita Kimyozi ndio mnipiga hii kwaferi mnaiona bana kandi kwaferi ziyo mwumvise bana ni bei chini afise na touche nziza yababwiye akorera mu Kayanza kuri ville uhageze niyo salo ihari yonyene novuga yuko muri Kayanza yose niyo salo ya mbere ihari ikubitwa feneze sivyo nabonaga Parfait yo maniga kama dawa kabisa umeze neza rero msaza ndashima mani Jesse ni dog mukazi biraza ndishima cyane kuko no muganda ushima kuko urantunge n'abana ya kabisa nk'abantu ariko aradukurikirana muri no mwanya babonye n'agakwafe wanteye bakaba bifuza kumenya igihe umaze muri no mwuga wawe novuga yuko uno mwuga wanje w'ikwaferi ndawumazimo igihe kitari gito kuko ndawumazimo imyaka ingana 15 15 nukuvuga yuko urumva ko ndi murambe mu kazi mzee nakubali si bwa bwana nakubali none muri 15 niki kintu umaze gukura mu cakamaro ndashima kuko hajya ikintu ca mbere nukuba ubaye hata ama stress ufise kabeza kujya utenze kwiyumvira kwambara utenze kwiyumvira umwana akaja kwishuri atarinze ufise umwana ya ufise abana ndakwite papa ndigashaho papa hawa papa nobe kabisa sanzwe mu mizima ya papa hawa ko numvise n'izina papa Sadi papa Karim ufise abana bangahe mzee waine bane lakini yeye unasikia dini natukubalia lakini ni fresh ufise icubaha kubera birababaje kuvyara abana benshi amantugira icubaha no mpamvu nabwira ati akazi kwa fere avyara ushoboye none jengerageje kumva abantu ufise nkaca ndabana akazi ukora nkaca nicara nkiyumvira ati none hageze igihe c'amashure ratio kujera umugore none ugomba utwizize neza yuko umwuga ari ugutunze hamwe abana baga musaza novuga yuko niwe ntunze kuko nta bundi buzi buri apare paraporo y'igikwaferi nibwo unico wikorera nico nimva niko kazi nkora misi yose okay muri kenza zawe nikiye kintu umaze kwiga si kushobora no gusigurira abandi uvuga ati jewe iki kintu nakibonye mu mwuga w'ubukwaferi mu kwaferi ni byinshi maze kubona kuko mu kwaferi ca mbere ugira ukwihangana kugitangura icambere biragoye intango yamigoye kabesa mugabo kujya ugenda pofinga niko utera imbere ego urashobora gutangura uri nk'umukiriya umwe kabesa ugataha ukihangana okay umugore umubwira ati reka duteke ibijumbu tujye yaratekana nivyo byaboneze ya mugabo mu gihe rero ufise umugore hari abagore usanga ari intare bakomakali Ilifona mwambia tulia calm down mimi ndo bwana kichwa cha familia sasa mzee watu wengi kama tukutwafua kazi kuna challenge duhura nazo ugasanga ari bisanga byadushika ni kiye gisanga kimaze gushika muri kano kazi ka I say afu nyinyi mara nyingi mwesi wapendi sana kabe tuko wasutwa kwani mnataka kuingia katika maisha ya watu watu wako wanakufuatilia ifoko wakujue Parfait ni nani sio vizuri haja kuinjira mu buzima bw'umuntu ntabari byiza mugabo kabisa ni ngombwa ndabivuge nibyo byo babyiza hari ikintu je nahuye naco mu buzima kugeza nino saha kabisa byarampaye shoke mu buzima ko no kwizera umuntu ambye ati ngo dukorane kano kazi byongora kabisa ntarandiriye jewe nahoze niyo mpamvu ubona rya zine rya Parfait Comedie usanzwe witwa Parfait Comedie ya nicyo sitwa ntajya niko nagakase achasha mbwira rero mama makuru ntwenza abakomedie bizo mu murano ntwenza rero urabona hajya urashobora kugenda ugasanga umugore wawe yashitse mu nzu wowe ushitse ngo umuhaye ratio akaca kubwira ati mbe ivyo bijo mpijanye mbe nkaho cukora iki uragara nyine nk'umugabo nyine ukarya umutima amenyo ukavuga ati we jana pame gwenda bironke man urabona mugo yuci ufata ukaca uba karme ukiregeza umugore akavuga ukaca wunama niko furajya man achasha mbe nkawe we ikintu wacukora nk'umuntu n'umugabo uragara nyine nk'umugore no mubwira ati kubitano ngaha kurindi tama so vya kera man reka rero twinjire neza na neza ko umugabo w'ukwaferi mugabo nubwo tawurangiye ko neza ni wambwiye igisango wahuye naco muri umugabo w'ukwaferi kuko nka jewe ndahura na challenge biramaze gushika nkaja gushootinga nk'amasarama nkayabura wengera biramaze gushuka sanga wamoye umuntu ikwafe mutumvikanye mugasanga mutangiye gufatana amashati boso bibaho
bibaho mu kazi kwihenda bibaho kuko yavuze ati ngo nshoboye byose ati kino ndagikora nta kosa ribamwe muri make hajya ube attention kwa boss kuko none nk'ubu boss woshobora kumubwira ati baraguhaye ati urazi kubaka uri umu-engineer te kabisa woshobora kuba umu-engineer ukubaka hanyuma ugashobora kubaka inzu utabomoye atari itafari usizeko ntigikunda urashobora kubaka itafari ugasanga warihengamitse urashobora kubwira ati aho jengerageje kubiraba mbona umenga nta experience uba ufise muri ico kintu bibaho gute igituma bibaho yaba ufise experience ikwiye nta munsi n'umwe umushoferi yo kwigira gonga nta munsi n'umwe haba umujournaliste wosanga avuga ati jewe rijya jambo nari nihenze nta munsi n'umwe ushobora kuvuga ati muranyihanganira ijya video nayifashe nabi urumva suko ubudashoboye ushoboye mugabo nta bibazo bibura mu kazi yawe ni Pasi nyene ari kintu watubwiye ati ngusanzwe witwa Pasi le comédien lakini sasa nk'umuntu ariko aradukurikirana aca yifuza kumenya comedy n'ubukwafere bimeze gute ubishira gute mu gihe kwanza umva nije nipangira gahunda ndafata umwanya havuga ati uyu n'umwanya wo kuja gukora comedy n'umwanya w'ikwafere kuko comedy ni ikintu kitagoye kandi kigoye kandi comedy ntibitwara umwanya munini mu gihe uba uri umurambe mu kazi hanyuma tubandanije ko ngaho nyene je nahoze ndi umukomediye kuri channel ya ASE TV ndayibona ya Andy mbe hajya ni gwiwe gamuta ijya cene ni gwiwe ijya cene sigwiwe ma je nagira ni gwiwe ma ntazigere ariko ubandanye ivyo byose ngiye turaza kubishikako wahoze uri umukomediye hama hanyuma kora kuri ASE TV turahana amasezerano kuko nese nzofise trebe yiwanje araza arambwira ati mbe yaburya urashoboye na krebe yawe ndafati je ndashoboye avuga ati sawa muzuze kwanza dutangure dukora ibiganiro hanyuma tugende tuduga turabe kuko iyo ushobora gukora ikiganiro cankwe ugakoresha ikiganiro umuntu burya hariho ibintu bimwe umuntu aba akora comedy ushobora kubona ati no muntu arashoboye comedy cankwe ashoboye gukina igizo ko igizo na comedy biratandukanye filme na comedy biratandukanye sawa rero mu gihe uri kurakora ubwo buzi bwose barashobora kubona ati no muntu arashoboye rero turavugana turana gahunda vraiment twarakoze vraiment kandi umwimbu uraboneka nuko naho byo cabisha bavuga ati gomba urabe genda muri ASE TV urabe wandike Parfait comédien ucufyo ntajya muri logo kuko haraciye igihe bampagaritse baguhagarikije hari igihe aciye kingana gute haraciye ikintu c'imyaka 3 uhagarikijwe muri ASE TV bigenze gute bafatiye ukuntu byagenze bivanye nuko twavuganye dutanga gukora akazi ka comedy ibikorwa bitanga kugenda neza kwanza ava inkuru y'Imana isubira inyuma burya tugitangura ibintu by'ibiganiro wari umumenyesha makuru cyangwa warakora comedy gusa narakoresha n'ibintu by'ibiganiro kandi naje bakongera bakankoresha ibiganiro kuko ni jewe nategura umva nabo bakazana ibikoresho byabo n'uburyo umva wowe ni wari umwanditsi rero niho twarakoze ibintu bimaze kugenda neza burya Andy kuko yari jera niwe yashika kwa boss je twaravuganye na boss tumaze guhana amasezerano tuvugana na boss kuri video call hariho na kamera barungitse yari muri ekivara miliyoni 30 30 million wakatuma jumwe mfanye kazi tumaze kuvugana kila kintu cyose turavona barambwira ati wewe tugiye gukora twubake izina ryawe mugabo bajya abandi bari inyuma ego muzoguma mukorana mugabo tukuma twubake izina ry'iwawe tukuduze kabisa vraiment mvuga ati ndashitse hari fresh mu bwami bwa ndibuka je namubwira ati manu urakoze kuko indoto zanje ndiko ndazishikako burya twarakoze kabisa abafanzi naho da gusoma mu mantuzenyi mu ma uravye mu ma commentaire
mu makomantere bagenda baravuga n'ubu hari benshi bakibaza kuko nama n'abakurikiranye hari benshi bakimbaza bavuga ati Parfait komediye ari he byagenze tutakimubona muga ico bavuze yuko ngo yaragiye hanze muga je sinagiye hanze ndi ngaha nyene tukiri aho nyene nko ku bantu bariko baradukurikirana bifuza ikintu nyamukuru kumenya ikintu nyamukuru catumye wewe amasezerano ahagarikwa muri ASE TV. Amasezerano catumye ahagarikwa twarakoze dutangwa hageze aho duhembwa vraiment amafaranga uko twe twabivuye bwa mbere barayatanga barayahemba fresh barayahemba kandi nabo turi kumwe muri club yiwanje bagashikirwa bakavuga ati agahembo ni oji ibintu biriko biragenda neza niho rero burya tumaze kwegera imbere etape imaze kuba etape kabisa burya ikintu cyakurikiye andi nkuko yari umujera nkuko niba ari umujera wa ASE TV yaciye atanguza arambwira ati ngo nta mwanya ngo urumva ngo kamera zapfuye ngo amabatiri ntango ngo nta muriro zijya projecteur kabisa ngo zarapfuye urumva ko usanga ari karazana ibibazo bimwe bidafadika bitumvikana kabisa je kuko atabyishi ntitwe bwakorane cyane kabisa narabyizera mugabo haciye nk'ibihe nk'ikintu cy'ukwezi amezi 3 ukazona ngo yaragarutse ngo bana ngo tukore ikiganiro ngo kugira ngo turabe yuko uko mbo afete ngere ndiko ndabitahura sinzi ko ari kurukura bisigurira wewe baraguhagarikije amezi 3 yaheze bacho basura kurondera mu nyuma bo buryo bongeye kundondera tukaca twongera tugakora tukoze iganiro kimwe abafanzi baje bati Chapana ati muendelee ile komedi ambayo mlifanya. Na kile kipindi ambacho mlifanya mbona kimesimama vipi? Eba nafanya kile kipindi kiishe. Na ile komedi ishe. Kabisa. Hapo tunafanya komedi inaisha. Kabisa. Miezi miwili miezi mitatu kabisa analeta tena vingine visanga kachongera kandi akazana ibibazo ngurumva ngo kamera zimeze nabi ariko ugerageje kuraba ivyo yakubwira byari byo canke ntivyari byo bo ngiye kuraba bivanye nivyo nabonye kuko ntivyo bigihagarara kabisa ahubwo muri bijya bihe je nari mpagarikijwe narabona ibikoba bibandanye mugabo je ngiye aho twakorera ngaha mu Bukirasazi kuri Dorosare burya jewe ntiyanyitaba waramutelefona ntakwitaba andi nyene shitse no ku kazi iwiwe akambwira ibindi bibazo kabisa tukiraho nyene wavuze yuko andi ariwe yakubwiye yuko akazi kameze nk'agahagaze gatoya niko ki mu gukora muri ASE TV waca kuri andi utaca kuri boss boss byari bigoye kugira umushikire nimero yewe ntawe wari ufise gamsazi inomero yiwe nari ndayifise mugabo ngira mwarayaga ntitwayaga igituma tutayaga inomero yiwe kugira ndayironke nayirose maze gukugwa ku kazi ninde nawe yarayiguhaye kuko inomero ndayirose ni wacuronka nayihawe na mutonyi wa boss ariwe yitwa Alex aba muri America nawe nyene bose baba muri America oya mutonyi wari ino barakorana awo nyene ijyaciye no bamita Alex ari muri America okay rero niho muri ico gihe maze guhagarikwa ku kazi andi kugira muhagarike ambwiye yuko sinivuruge ati nta terambere nizeye muri ASE TV ati nta kunyubaka no kwizera muri ASE TV ati noneho sinizire ko ngo ubuzima bw'iwanje no bwizira muri ASE TV ariko akubwira urumva akanyereka yuko ibikorwa ndiko ndakora ko atakirimwo kandi twumvikanye yuko muri ukuje ka imwe enka imwe the views twe twemeranye yuko acha duha $50 imwe kuri enka yagwa $50 yara yabaha none ego tugitangura yara yaduha kabisa naho nubogenda kuraba mu byo twe dukorana ubu hari zigeze muri kaseti kawiti zo komedi ziwanyu nyene rero burya tumaze kuronka abami benshi andi icyo yakoze yamwaze akazi kahagaze tugapanga umunsi wo gushutinga ntaze mwapanze umunsi mwashitse no kuri tele n'ibiribwa dukoresha twabikoze mzee gushika yaho jewe ndanashiramo n'umutayi wanje wawe ndabyumva sawa ugasanga taje je nkaza gukota kamera
iyo video tukayikora kandi akaza akayitora sawa akaza kuyipostinga kabisa mugabo mu nyuma ngize icyo yamubaza ushango wapi ngo nta kirimo nta mafaranga urumva namubaza basi katuvugana na boss ngo boss ari busy telefone ye ntirengana ngo maze wewe kuri kutari utishikira ukabumwandikira ko wenda guca kwa gute kandi nimero wari wayironse inomero naguye ko nayirose mu nyuma navuye ku kazi okay ama boss nawe yagusigura ibiki kwera insiguro yampaye twagana umwanya munini kuko nagiye gusanga yancafuje ari boss cyangwa ari Andy yancafuje kwa boss yagucafuje avuga yuko dukora video hanyuma tukamutanga kuzipostinga urumva hari na video yagurishijwe mu Rwanda yiwanyu hari na video mwari mwakinya comedy muco murayigurisha mugo mwayigurishije kwande oya niwe yayigurishije mwumva nova ko ari wayigurishije kuko umaze kubona afate mwe mwarakina mugafata amasanamu gaca muyamu niwe ya post niwe afise access yo guposta Andy niwe ya posting ama kuri ico kintu naco waruvuze ati ngo Andy ngo wewe yaratanze raporo Andy yaratanze raporo yo kugura jemve ku kazi yo kuvuga yuko hariho ama video tugurisha kandi consommation kira kintu cyose ari wagitanze umva muri makumba nataye amasezerano hari abandi dukorana kabisa rero hari ibintu bibazo byinshi ngo arambwira ko dukora ko dushutinga ngo simboneke nkaba ndi bize muri shooting z'abandi nkaba nakora ibiganiro ahandi muko nanje akaba tayindi TV ndigera mbonekamwe none boss bakibimubwira wewe boss ndamaze kukimusigura ambwiye ati nta byinshi amasezerano twahanye urayazi warayarenzeko kandi amahera nakoresha narungitse nta nyungu narose kubisigura yuko amahera yararungikwa mugabo Andy haraye mutaronka namusaba n'amafaranga jiwe harageze aho ivy'iwanje byose bihomba Andy wenyine uzushaka umubazemo hoyo umubaze ndamaze ati parfait ibyiwe bimeze gute narifise isaro kandi yarahombye kubwiwe arabizi narifise restaurant yarahombye kubwiwe arabizi mama we asha umuntu kwebasha Andy vraiment me haramaze guhomba narage navuga ati Andy yamaze kunkura ku kazi ati Andy da ibintu nononye kubgawe era amafaranga akoreshe basi mpa n'umutahe kugira simfire mu bana yacagusubwira Andy yampaye 200,000 uri umutahe yaguhaye yaciye maboko yiwanje yaciye amafaranga maboko y'umugore wiwanje yabihaye umugore wiwa mugore acaye gushikiriza yambwiye ati sawa nzokubwira burya kugira ngo jewe ntabone ko yampaye amafaranga makenyi burya namutelefone yambwiye ati amafaranga namuhaye umugore wawe burya ngiye gusanga yasaze yampaye 200,000 n'umutahe man we basi tugerageje kuraba nk'ibintu bo barahombye kwa idari kugwa amafaranga ngana gute bivaye n'ibintu nahombye mani yo amafaranga menshi yari kugwa amafaranga ngana gute haruye harura ka indwi 17k 17k aho si nta mafaranga ntigera yaba canke urabe kuri izo video urabe abantu bankurikirana narazibonye msazi none uri kuraharura ubone wo amafaranga ngana gute ugira yoda hafi y'imiliyoni nka 10 none gomba tubwira yuko zijya zose atigeza zikurihaho ga msazi atigeza zikurihaho nta video zishika nko kuri 30 yandisha bivanye n'amaviews n'amasezerano mwari mufise ntazo yandisha urumva none boss wari musigura yaranka kuvyuka boss nari musigura ambwira ati jewe amafaranga nararungitse sawa none boss amaze gati amafaranga nararungitse tikana amasezerano twahanye wari yarenzeko wocu usubizamwe iki ngaho uchomba kama bashachafuza ntacu ufise wosigura kwe ntacu ufise bisiguza mu mani amugabo nk'inzira nziza wari guca muri kurondera petit frère wa boss kabimusigurira petit frère wa boss nawe musiguriye baranavugana mugeje amubwiye ati abantu ndabazi kumwe bameze kabisa umuntu urashaka kuba ugomba kumutera umugere ugatera imbere amaze kubona ko yaduze aca agomba kuba shortcut kabisa boss yamubwiye mugabo jewe nuno munsi umuntu wese bayipfuza ko yombera manager kabisa je ndi tayari uri tayari ndi tayari kabisa ko nibikorwa warabibonye ibikorwa birivugira kabisa none cyangwa komedi cyangwa kuva ico giye ushikiriwe nico gisangwa cyuhagarika mbo mpora ngenda mu makrebe amwe kaguma nimenyereza ko hajyo akaboko kamenyere gukomba kama gahese man kabisa ngerageje kuraba ijya YouTube channel yanyu na GYNA GYNELLA yiciyeko ego GYNELLA kandi jewe n'umuntu yatumye nja gukora kuri TV
ni umusista yitwa Queen kandi numva ubu ngo aheruka yaragize na mariage Queen Queen nzi umu tiktokeze Queen yarakoze no kuri iyo channel yarakoze nanye igihe kinini mwarakorana ico gihe yego twarakora ni nawe n'ikiganiro ca mbere nkicinjira muri ASE TV kabisa twikoranye na Queen ugiye kuraba urakibona Queen ndamuhaye ikofi ucukurikirana hajya no havuye no kusaba umubosi adufashe sawa atubere manager byose ibiganiro byose kuva ku ntango n'amasezerano tuyahana ibiganiro twarabikoze kandi byarahembye urumva ndazana n'abasani biwanje abari muri club yiwanje urumva none nk'ubu nk'ama contrat mwe mufitaniye wewe baraguhemba wewe kwawe nabo wazanye bakemba kwa cyangwa baraguha amafaranga ukabamenya bose amafaranga bivanye no kumwene twari twizeranye nabo dukinana na club yiwanje amafaranga andi yazana izuba riva kabisa akayaguha babona amafaranga ya mbere atanga kuzana yabaye 500,000 sawa arayazana yatanze bose babona ko andi yarambye ati ndayaguhe wewe urabamenya bati oya yashikirize bose bayabone 500,000 kabisa hakina jewe n'umudamu yiwanje n'umwana wiwanje w'umukobwa bose bari bashize muri filme barimo ngaho barimo ukurikiranye urumva ukurikiranye burya bugeni bwa parfait ubugeni bwa parfait ubukurikiranye bwose kuva ku ntanga umudamu wanje arimo umwana wiwanje arimo umwana wanje uramubona yakinye ikiganiro bariko baramuhamba bamuhambiye ahantu hari ibitoki kabisa bakazi kongeye gupfa kandi ico naciye nkora n'igiki yaciye nsubira muhira ni muhira nsubira mu gikwaferi karudia kupambana lakini ndoto zangu sio kwaferi kwa komedie international nakubali sasa mbona kitu tunaona kama umesimamisha na tunaona kama umesimamisha komedi uwezo bro uwezo kamera sina sawa laptop sina kabisa kusema ufungulishe channel ya YouTube franga TikTok na ingine mitandao franga sawa ikintu cyose gisoma franga man atama franga na nyokara kwanga kabisa mukene nyina la mwana okay tumaze imisi tubona muri ASE TV mbo jeje nararavye kuri ASE TV kuko novuga yuko ni platform nkeya nkurikirana ntakurikirana ngaha presque nka zose ndazikurikirana siko narabonye kuri ASE TV ntibaherutse guposta sinzi impamvu ntabyo nomenya kuko urumva singikorerayo kabisa hacimyaka ingahe hacimyaka 3 man udakorera andi muruka kuvugana cyane bo andi mpanda mu telefone telefone igasona akanyitaba ndamati ni parfait muvugana acambwe ati ndi biza akacakupa atu ni wabaya kabisa kimuzi cyo ndamusabira ni kimwe imani muzigame uwo mutima uhorana awuhorane cyangwa imani ubuhindura uwo mutima wiwe oya novuga yuko ahorane kuko ndabona kumenga ni nk'umwuga wiwe none novuga gute nivyo buceze kuvuga ko ari byo bimubeje uzumubaze ati mbega gipaji kijya gihe parfait atanguye gukina gipaji ko amuzanye gipaji ukacugomba kumugera nko kumenga arenze parfait mugabo kamukina gipaji kugira ngo niwaje mwubakira izina kabeza kugira jewe mbe nkipiyo mwateretse hajya kabeza mugabo nanje ushize iwanje nkakubaza nene ko mbona gipaji mbona umenga agomba kuja hejuru yanje gute ukacunga ati ngo yangujya mureke hanyuma ngo tuzome ko nizobikenyura tuzatubikenyurira kuri logo dushirako kuyo muzamusohoye n'ijambo hajya hasi tuzatubikenyura ati we nta kibazo usimaza kubwira urumva novuga ko ari nk'umwuga wiwe mugabo ntawama mu vyaha imana muharire ahinduke kabisa ari kintu wavuze ngo amakomedi hari gihe byashika mukayagurisha niwe yagurisha nimwe mwayagurisha cyangwa yarabe muri make iyo iri muri ka yatumye je nkugwa ku kazi yavuga ko ari wewe uzigurisha ngo nazigurisha ninde yazigurisha novuga ko ari andi uri sure comedy ishike mu Rwanda mwarakina comedy mukabona ntibabipostinze mukabaza urumva mugabo kaza wumva raporo itanzwe ati ko ijya sinema mwasohoye byagenze gute w'ikintu wacukora n'igi awe kubera ari we yari umwishikira kwa boss yaca asigura ko ari mu mayigurije
amehara sana ni kihe kintu rero usaba abantu bakora dukurikirana muri umwanya nk'abantu bakubonye gose kuri ASE TV bari bakumbuye kukubona bo ikintu novuga ntibacike intege kabisa bacike intege kuko hari ivyo ndimo kuko kira kintu cyose kiva amaboko y'Imana kabisa kuko twebwe ku Mana nta bubasha dufise nta bashi na bumwe twebwe dufise bwo kwishoboza n'ikintu na kimwe ibintu byose tubisha amaboko y'Imana kuko nk'abafana biwanje bara bankurikirana kuri ASE TV nkuwo mbona ntacike intege ahubwo nankurikirane kuri no TV nyene kabisa kwanza bavuze ngo yitwa gutino cyane ni step media uravyo navyanditse ko ngaho okay sawa ni ikintu novuga abo nkurikirana kabisa bo nkurikirana kuko ngomba hari byinshi nifuza ko twakorana namwe mu gihe bibaye ngombwa bitabaye ngombwa naho nyene tukabishikiriza kabisa mugo nibaze yuko nta gishobora kwanka ngo ntigikunde n'ubundi kintu umuntu abakwiye kugerageza dukanga bagerageza basaba nk'abafanzi biwanje n'abasanzwe bakurikirana kuri na channel novuga yuko bambe hafi kandi bame bankurikirana hari byinshi niteze kuko bigenze neza hari ibintu bishasha ngiye kubategurira na ya ntuze na ya comedy twateguye y'amasezo Imana ibifashijemo turashobora kubikora inshallah Imana ibishatse amen yes yari pasi parfait le comédien numwe mu bantu bavuga yuko abamuzi baramubonye yaragiye arakina amakomedi yaciye ku marezo sosio agiye atandukanye kuri ASE TV wowe nuvuga yuko yari nk'umuhira ku bantu mwumvirije ibintu byose yatubwiye umuco ari ibintu byagiye biracamwe muri histoire yo mu gaseveki yaje kuduha ibona andi ni andi guse twandiguze cyangwa ufite kandi karenda bo izina kesha akunda gukoresha izina rya Andi promoter yes mwumvise ko abantu muza kuraba kino kiganiro mugira akajambo namubwire Andi promoter kubera nasiya kama mihara bimwe mu mpano nuvuga yuko yashoboye guhagarika hanyuma ikintu kimwe nibagiye kandi nibutse cingenzi kabeza urabona hajya iyo umuntu agombye kwica kariyeri y'umuntu icambe jewe abana biwanje no munsi nibazi yuko bahuye na Andi bamubona neza kabeza kuko hajya wahoze ujya kanyama ubona papataha ishashe yuzuye mugo munyuma ukabona papatashe yifumbatse nko menga yakwiswe n'imbeho bana abari sheke mu muryango bana sheke ko ngaho yarisha umuryango wose ikintu uvuga Andi yaranyinone kariyeri kabeza mugabo ntacu yashitse ko ujya simana kabeza hanyuma abafanzi banje no ico no basaba babandaye bankurikirana hari vyinshi ngiye kubaha ngiye kuza ku bintu bishasha ku muvutuko mushasha ku nguvu shasha ku bintu bishasha kabisa kama kawa kama dawa ni jo nitwa Parfait comédien ushatse ushire ko rodeade urashaka kunsiguza ati rodeade niki igituma ushatse kwita Parfait comédien Parfait irisigura ikintu kimota urabizi rodeade ni ikintu umuntu yigako muri make nashatse abantu banyigeko kabisa yes yari pasi ngo nabibabwiye kuri wo maze kugira subscribe ifanya subscribe ko utarayigira gira subscribe guri bwa bumwe wongera ugira share iganiro gipartage gishike kure pasi no vuga yuko yatubwiye ibi nabiriya histoire yake mu ASE TV mugasi yatugenze je nari ndenganya nshaka kuyimosha kweli ari piga kwa fair bien sasa kini nacho nakubwira ivi ni kwa fair wa papa commune ya Kayanza mu ntara ya Ndekabasha Butanyerera mu ntara ya Butanyerera ukifika hapa mu ville ndio utamkutana Parfait le comédien mugabo najewe na hantu naje gukorera mugabo sihomba kabisa uje ku kazi mbanje ku kazi kabisa yes manje ku kazi kuko bahora bishika ma weekend mpana ntaha akurondera kandi uzotwemerera karibu kandi merci sana peace out Ufise ico yombaza numero ziwanje ni 64 40 57 52 nakubali abakunzi ba Steve bakora dukurikirana muri mwanya karimero mwakumvise ka pasi njo wako mtamwandikia ni na WhatsApp cyangwa ni muri no misi ndaremvye man ndaremvye kwe aravyivugiye WhatsApp ufise kabisa ni apeli sanzwe umukenero ushobora kumuyandikira mukayaga ushobora kuronka kuba uvuga ati jewe ndo mu boss ushobora kuba manager w'umuntu ndi tayari kabisa merci sana msazi asante sana peace out.